Igisagara ca Singapour gisanzwe ari na gito, gikikujwe ku mpande zose n'ibiyaga, gikeneye isi canke ivu gusumba ibindi bisagara vyose vyo kw'isi. Imvo nuko imbibe z'ico gisagara ari nazo mbibe z'ico gihugu ca Singapour ubwaco. Singapour iramaze kwigarurira isi ndimwa itari nto muri urwo rugamba rwo kurondera hasi hejuru isi ndimwa ivuye ku biyaga. Volume zose nimuherezemwo ndabaganirira ingene Singapour yashoboye guhangana n'ubukene bw'isi ndimwa muri ico gihugu. Mwijwi uriko wumva Jerome Hakizimana Mutarambirwa, biraduhimbara ko bamukunda ivyacu bikogwa, dusamiranira Bujumbura ku butunzi mugwa, kubafita navyo bituma tubegwa, tugakora ivyo tubwirizwa gukora tugononokewe ndetse tukanaroranirwa, itunga ryawe rikabera abandi icigwa. Kazi Singapore rero ni gisagara gitoya gikikujwe n'ikiyaga nk'izinga, gitunganijwe vya kijambere. Nico kuri ku mugabane wa Aziya y'ubuseruko, kikaba gitumbereye hagati y'igihugu ca Malaysia, bigahanira urubibe kuri Détroit de la Malaisie, ndetse mbere na Indonesia bihanira urubibe kuri Détroit de l'Indonésie. Dusubira inyuma gato, igihe Singapore yikukira mu mwaka w'igihumbi 1965, nta wibaza ko ico gihugu kizomara na kabiri kitarishikana. Ni hatari. Hagati mu kinjana ca 200 Singapore ntaco yari yirengeje, nta mahera, nta masoko, nta n'amasoko mvyazwa misaruro, nta kwishira no kwizana. Ico gice gitoya cari kiri mu bwami bw'Abongereza bari basanzwe bagura umusenyi n'amazi meza ku bihugu bibanyi. Mu mpera z'imyaka y'igihumbi 1950 niho umugabo umwe yashika ku butegetsi bw'ico gihugu maze ahindura ibintu vyose. Umushikiranganje wa mbere Lee Kuan Yew, ndavuga neza ati yitwa Lee Kuan Yew, yasanze ico gihugu ataco gifise canke atavyo gifise gishobora no gushora hanze, eka mbere nta na kimwe ngo cari kigishobora kwiyinjiriza kugira ngo gishobore kugiteza imbere vyiza nyene ku buryo bugaragara. Igiturire cari iziziye ibisata nka vyose vy'ico gihugu. Ica gatatu c'abanyagihugu bari mu buyoboke bwa socialisme mu myaka 40 gusa, ariko ubutegetsi yashizeho umukenyuro watangaje benshi, aho bawutaziriye igitangaza ku butunzi bwa Singapore. Lee Kuan Yew yatanguye arashira ku murongo ibintu bitari bike, arandura vyanyavyo kandi atisubirako utugwi twose tw'inkozi z'ikibi, utwabicanye, agwanya atampuhwe igiturire ahereye mbere ku bamwegereye. Yakoze ivyo benshi bari bibaza ko bitoshoboka, yiruka ko imigwi yose y'ivyihebe, ndetse anatuza biboneka urudandaza rw'ibiyayuramutwe. Gufatanwa ibigarama 15 z'ikiyayuramutwe heroine canke igarama 200 canke zirenga za cannabis nako ni nk'urupfu muri Singapore. Kugira ngo ako karere akagire nyabagendwa kandi gahurumbirwe n'abanyamitahe bo hanze, harasubiwemwo gushasha ibijanye n'akazi nko kubuza imigumuko, uburyo bwo gutozamwo amakori n'amatagisi bitunganijwe neza, gutanga amasoko mu muco, gutanga amatagisi abayabaye ariko yose agashika mu kigega c'igihugu, n'ubuhinga bujanye n'igihe vyarashizweho kugira ngo birinde uburyo ubwo aribwo bwose bw'amanyanga y'abanyabiro. Iyo tuvuze abanyabiro mwumve neza les bureaucrates. Urutonde mu bintu vya leta n'isuku mu mabarabara n'ibindi bibanza vya leta vyarahagurukiwe. Amahada barenze yamye ari ngombwa kuri ba mukerarugendo muri Singapore. Kirazira guta imicafu mu mabarabara, kamera ziba ziriko zirabakurikiranira hagufi. Ego umusaruro uraboneka. Igisagara ca Singapore kiri mu bisagara bisukuye birenze urugero muri Aziya, aho urugero rw'ubukozi bw'ikibi ruri hasi ku isi yose. Ugereranije no ku isi, urugero rw'ubukozi bw'ikibi muri ico gihugu ca Singapore ruri hasi.
uwo mukenyuro rudende wa Lee Kuan Yew watumye Singapore yari izwi nk'igihugu gikenye kiba icitegererezo dufatiye ku kuntu abanyagihugu baco babayeho, uko gitera imbere nuko cinjiza. Gutyo Singapore iharurwa mu bihugu 10 vya mbere biri ku murindo udasanzwe mu iterambere. Ntikirenza uburinganire bungana n'ibirometero kwadrato amajana 728 n'ibice bitandatu. Isi ndimwa nico kintu gikomeye kandi kizimvye muri Singapore. Ubwo buringanire rero bukaba bwiyongereye ko icakane cuko bwahora bungana imbere yuko bikukira mu mwaka w'igihumbi 1965. Mu gice cikinjana uburinganire bwa Singapore bwavuye ku birometero kwadrato amajana 580 buja ku birometero kwadrato amajana 733, kandi gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030 buzoba bwiyongereye ko ibirometero kwadrato 100. Aho rero mwomenya ko imbibe z'ico gihugu zitigeze zihinduka. Reka turabe mbere ingene babishitseko. Byose byatanguye mu mwaka w'igihumbi 1819 mu ntumbero yo kuronka isi ndimwa. Abongereza batanguye kumisha imyaba. Umugambi wa mbere muri iryo hangiro wabaye ku kibuga c'indege ca Kalank. Uburinganire bw'ababa ibikilometero n'igice kwadrato bukaba bwarashoboye kuboneka kugira ngo bacubake. Inyuma yo kugenda neza kuwo mugambi, ibijanye no kumisha imyaba kugira ngo haboneke isi ndimwa vyaciye bigirwa ikintu gikomeye, iba entreprise. Mu mwaka w'igihumbi 1966 umugambi East Coast the Great Emission waratangujwe muri Singapore. Mu myaka 30 amahegitari arenga 1500 yabwirizwa kuboneka mu karere kamwe k'igisagara. Uwo mugambi ukaba wari waciwemwo imice canke intambwe indwi, aho baza barongera ko ahandi wokorerwa. Ico mugambi washitseko na karere ka Marina bakunda kwita Marina B, gahurumbirwa cyane na ba mukerarugendo. Ubu guhabwa agaciro kwa Marina B byatanguye mu 1969 maze baheza kuhatunganya mu 1992. Muri ivyo bikorwa harahinduwe aho uruzi Singapore rwahora rwisuka maze rucishwa mu citwa B mu gifaransa, mu gishingo cyo kwisuka ubwago mu kiyaga mu buryo buri direct. Hagati mu myaka y'igihumbi 1980 ibikorwa byatanguye gutunganya neza ahari hamaze kuboneka. Muri 2005 haheza hitwa hakurikijwe amategeko Marina B. Imigambi yo kugarura isi ndimwa yafata ivu n'umusenyi babikura aha babishira hariya. Singapore yari igizwe n'udusozi iheza iba ikiyaya. Intumbero nyamukuru ya Singapore muri ico gisata kwari uko Singapore iba igihugu ca mbere gishora umusenyi ku isi. Barangije iwabo Singapore yasimbiye canke cyahindukiriye ibihugu bibanyi. Cinjije imisenyi igera ku matoni imiliyoni amajana 517 mu myaka 20 iheze. Kenshi na kenshi sabanyagihugu b'abanyasingapuru bavyikorera, ahubwo baratanga n'akazi ku bandi nk'abo muri Vietnam. Bamaze kuwuroba bawushira ku nkengera z'ikiyaga, baca bakoresha amapompe kugira ngo bashobore kuwushikana muri Singapore. Muri ryahangiro ryo kuronka isi ndimwa ikuwe mu myaba no mu biyaga, Singapore yisunga ubuhinga abaneerlande abo mu bihugu byo muri Netherland bakoresheje, bakizera ko bizobafasha kwironkera umusenyi ubakwiye. Ivyo bishingiye kuri ibi bikurikira: habanza hakubaka urugomero, amazi yose agakugwamwo, ikinogo naco kikuzuzwamwo umusenyi canke ibisigarira byo mu mashantier. Singapore ikayimaze kuronka uburere bufise imetero zirenga kuri 200 z'ubuja kuzimu bita mu gifaransa profondeur. Muri ubwo buryo nyene ikabifise imigambi yo kubandanya no mu buja kuzimu busumba ubwo. Muri Singapore
ibicafu babihindura ibiseseka, eka mbere n'ibigumagumye. Ivyo rero ngo biraheza bigahingurwamwo ibija kuzuza aho baba bashaka kugaruza muri vya biyaga n'inzuzi kugira ngo ibe isi ndimwa. Singapour yafashe ingingo ko uburimyi ari uburyo budahuye ndetse butabereye kumvo z'uko badafise amasi ahagije. Niyo mvo yatumye ibice bigera kuri 93% vy'ivyo bafungura biva hanze, nayo 7% y'ivyo biyimburira bo nyene biboneka hakoreshejwe uburimyi bushinze, nico bita agriculture verticale. Uburongozi bwa Singapour butegekanya gushinga amahinguriro n'ubudandaji bwo mu mazu nako bwo mu kuzimu hamwe n'amabarabara yo mu myobo. Murumva neza ko bafise imigambi idasanzwe. Ni imigambi rero imwe muri iyo ikaba yaratanguye gushirwa mu ngiro nk'ibarabara rica mu mwobo nako Submarina Bay, ibifasha ugutumatumanako amakuru, uguhanahana umuyaga nkuba, amazi kambere n'ibindi. Nitwosiga inyuma ikoreshwa ry'igitare kinini ca Lioreng mu kubika igitoro. Bategekanya kandi kuraba ingene boshinga ibigega vy'umuyaga nkuba mu kuzimu mu ntumbero yo kuwuzigama. Ivyigwa bibandanya gukorwa na service geologique ku kibuye c'urutare kiri mu kuzimu na cane mu karere ko mu burengero n'uburaruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Bitahurike ko ivyo bifise ingaruka mu buryo bucanke buriya. Ibiyaga n'inzuzi bitunze ibinyabuzima bitari bike. Nubwo biruko Singapour ikirabandanya ku murindi udasanzwe ibijanye n'iryo terambere. Umunsi no munsi bikaboneka ko Singapour gishobora kuzoba gisigaye gihagaze ahahoze ibiyaga n'inzuzi. Jewe ndemeza ko ubworo bwiza ubwenge ni Singapour ku by'isi ndimwa nto byatumye yiga ingene yohangana navyo, gutyo ishiri neza ya bose imbere, yiyumvira imikenyuro mishasha n'ibindi yokoresha kugira ngo yugurure isi ndimwa nako yagure isi ndimwa. Uburimyi bwo hejuru ku mazu nabwo burakogwa kandi bukimbuka cyane muri ico gihugu ca Singapour. Uburundi bufise uburinganire bugera ku 27,000 n'amajana 834, ivyo ni birometero kwadrato, mu gihe Singapour gifise ibirometero kwadrato amajana 828 n'ibice bitandatu. Bisigura ko Uburundi bungana na Singapour inshuro 38 n'ibice bibiri. Habuze iki kugira ngo natwe dutere imbere? Wowe uri kurankurikira, iki kibazo kirakuraba, ntabwo ari ic'indongozi gusa. Ikizira coco nuko twesubira kwitwaza ngo igihugu cacu c'u Burundi ni gito, ngo nico gituma mama tudatera imbere. Mbe indongozi zacu ziteguye gukora nka Lee Kuan Yew, umwe mwumva ko yashize imbere neza ya bose, hanyuma arandura ataravye nkunzi, ataravye mu maso imigwi yose yari yigize yuko ari ntakogwa ko, ndetse ivyihebe n'ibindi ibiturire n'ibindi arabigwanya. Gumana nanje ntiwagire gufyonda sabone canke subscribe kugira ngo ntucikwe na bishasha kuri no chaîne. Nije home Hakizimana umutarambirwa. Navuze ko duhimbagwa ko mukunda ivyacu bikogwa, kubafita bituma tubegwa, tugakora ivyo tubwiriza gukora tugononokewe ndetse tukanaroranirwa. Kijana mchangamufu, japo si mkamilifu, sina mwingi udhaifu, ningependa niwe mtakatifu, naelekea kuwa maarufu, nikiwakosa lakini takuwa kama mufu. Mugumane natwe, birakunda cane, n'igihugu cacu birakunda ko tugiteza imbere, mugabo byose biva mwishaka. Bavuga ngo mu Giswahili muvumilivu hura mbivu, wakati wa vivu homonea wivu. Dushire mwishaka, ubu ndazi ko hatabuze ibihugu biriko bigirira inzigo Singapour kubera yashize mwishaka kugira ngo bikunde iteze imbere igihugu cabo. Natwe rero mu Burundi bitubera karorero, bitubera isomo, eka mbere n'abandi nyagihugu mu bindi bihugu mwumve neza ko hari ibindi bihugu byafashe ya mbere kugira ngo byiteze imbere kandi birashoboka. Akarorero ni Singapour. Namwe rero aho muri hose birakunda, ishaka n'iryo rikenewe, birashoboka ko ivyo twifuza tubisheka ko dushize n'ishaka, inguvu n'umwete birashoboka. Nuko Jerome Hakizimana uko nabibabwiye kandi abikebanure
tuze dusubire ikindi gihe ugumane natwe kuri no chaîne ndabakunda cyane bye bye.